Kuri uwa mbere igenekezo rya 2023 ukwezi kwa12 Frederic NSABIYUMVA Foundation yari iramutse isangira Noel n'imiryango y'abatishoboye y'Igihungwe muri commune Gihanga mu ntara ya Bubanza. Ivyo bikorwa vyatanguye Frederic NSABIYUMVA ari kumwe n'abamuherekeje muri Fondation Frederic NSABIYUMVA bagendera imiryango itishoboye mu kwirabira uko ibayeho n'ivyo ikeneye kurusha ibindi. Kandi ni nakamuga. Nakamuga? Akanya. Frederic NSABIYUMVA yamenyeshe ko bahisemo kugendera abo bantu no kubafasha nkuko nawe yashitse hageze kubera hari abamufashije. Ni cyumviro nari mfise kuva kera, ni cyumviro cyo gufasha iwacu mu gihugu cy'iwacu cy'u Burundi. Igihe nashika hanze nabonye ukuntu abantu babayeho cyane yumvira cyane iwacu i Burundi kuko turabona ko dukeneye ubufasha kandi cyane nkuko muvyiboneye twaje gutembera imiryango y'ingahanye Igihanga muri province y'Ububanza. Washaka kutubaza kubera iki mwatoye Bubanza, ni kubera twabonye ko ari hafi gatoya sinashase kuja kure, kubera umwanya mfise ni muto ngahanye no kuvyorganiza ko bifata umwanya, naco gituma twashimye kubigira ngahanye kuko twabonye ko ari abantu bakeneye ubufasha. Kuri iyo numbero rero ya fondation yanje niyo gufasha abatishoboye cyane ugwaruka bazingirijwe n'ubukene, no gufasha kandi mu vyerekeye sante amagara yabo kuko ni benshi uravye nabo twagendeye barafise ikibazo cyo kwivuza, urumva kuko usanga cyane badafise amahera kuja ku bitaro, urumva hamwe n'utundi tugorane n'ingene twavuganye nabo hanini cyane ingorane bafise niyo gufungura kuko umuntu yadafunguye umva n'ibindi byose nibigenda neza, urumva so ni naco gituma rero twagize neza kuyishikira kuko twumvise ikibari ku mutima igitumye ibintu byabo bitagenda neza. Nico gituma twavuze ati no musuko twanasa kanya tuhishikire tuwumvirize ikibari ku mutima cyane gufasha rujya guharuka nkuko tubumvise uko batugiriye neza mu gihugu cacu, abagore bavyara ku buntu, abana bari munsi y'imyaka 5 bakiga ku buntu, bakivuza ku buntu. Ni gute rero nk'abana bato badashobora kuja kwa muganga? Nico twaje kugira tumenye impamvu badashobora kugenda kwivuza. Bamwe batubwiye yuko bafise ingorane yo gushaka kwa muganga ko badafise uburyo, kumbure baba batumye Igitega cyangwa ku bitaro kanaka ariko badafise ukuntu bashika kuri ibyo bitaro. Abana nabo kuja kwishura avuga ati ni gute boja kwishura batafunguye. Urumva ibyo byose biri mu migambi tuzofasha mu misiri imbere kugira tubatera intege abo bana bave mu mabarabara, bave muhira baje kwishure. Hama n'ikindi nako ugwaruka cyane kuko musazo n'umukinyi umupira w'amaguru kubafasha gutera imbere mu kubafasha mu kumiga yabo. Kurabona benshi abo nk'abo twasanze ngaho bafite ibirato vyaheze, imyambaro mikeya, urumva ivyo biri mu mugambi wo kubafasha kugira bagire ama equipment yoborohereza kugira akarere zabo zitera imbere mu kubafasha ayo ma equipment, ibirato hamwe n'ibindi, urumva kugira babashe gutera imbere nabo nyene bazoba professionnel mu myaka y'imbere, nabo nyene bazoserukira igihugu nkuko naserukiye igihugu. Ego kuvyukuri urazi mu cyacu Kirundi no genda kuramukanya kuramutsa abantu atakanu witwajije. Kuvyukuri twebwe twajino kugira duhimbaze nabo umunsi mukuru wa Noel. Urumva urabona ko Noel yegereje sanki yageze, twashimye rero ku no munsi ko twoza tugasangira nabo Noel, urumva kandi twongeye twumvirize nibibazo vyabo. So urumva ugakamanye twabazaniye no kugira nabo nyine dusangire Noel kugira bifashishe n'umuryango wabo imisiri imbere, dusangire kuno munsi turyoherwe n'abana, urumva duhimbarize hamwe umunsi mukuru wa Noel. Inyuma yo guhabwa udukemanyi twa Noel tugizwe n'ibifungwa n'ivyo kwambara, uwo mukinyi yari yagiye abatekereye abayazana Heritage TV baratumenyesheje akari ku mutima. Ko batumumva ku radio twari kwamubona, ariko turamushimira turamukenguruke, tushimiye cyane tushimira Imana yamutuzaniye kuko abatari bamuze twumva ku radio gusa ne turamubonye amaso muyane. Twifuza rero yuko Imana yo muhanga zikamuteza imbere akaguma aje imbere mu bwenge no kumironka ico azarafashisha twega bakene. Ino Noel tuyumva neza ko tugeze ku gitariki n'isa. Dushimira Imana yuko ni iminsi ibiri isigaye izoyitumaza kuko nta kibuza muradusengera kuko naho bamwe turi bimuga nka ndi kimuga maze kubagwa kabiri, ariko ndashimira Imana mu buzima mfise kugira uyu munsi. Hama nkabashimira namwe muze kutugeraho kuri uyu munsi
kuko ntacyo twari twishoboje nk'uko tuvura nta twari kuronka twari kurya utusombe tugaragara cyangwa turara tugaragara ariko muratugirira amaje kutugirira umunsi mukuru Imana ibahezagire. Ndanezerewe n'ukuri ko umushitsi adushikiye kuko nk'ubu navuga ati n'abana bajya gute bagira gute nukuri ndanezerewe ahubwo Imana ikomeze kumuhezagira. Bamwe tworiye uturengarenga canke agasoma ariko nukuri Imana irabikoze ahubwo Imana ikomeze guca inzira hatagira inzira kuri uwo mushitsi. Mwomenya ko ibikorwa by'uwo munsi vyabayemwo urukino rw'umupira w'amaguru rwahuje imigwi ya Dynamique na Terre FC yahiganiwe udushimwe dutandukanye. Frederic NSABIYUMVA akaba yararonse akaryo ko kubwira bari ku kibuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Mwumvise Yesu atubwira ni tuzane imitwaro yacu azaturuhura. Rero iyo mitwaro mufise ni muyimushikirize. Nimba ari ibintu byawe bitagenda mu buzima jiwiwe kuko niho uzoronka byose. Nimba hari ingwara zikuremereye urumva nta handi zizokirira niwe akiza ingwara.